Ingabire igizwe n'imifuko 140 y'umuceri, imifuko 195 y'ifu y'ibigori, amakarato 25 arimwo utubido tw'amavuta yo gufungura, hamwe kandi n'imitobe n'ibisuguti. Niyongabire ubuserukizi bw'igihugu c'Ubushinwa mu Burundi bwaronkeje Fondation Niyongabo, ikigo kireze abana bafise amikoro make. Ico kigo kikaba kiri mu Maramvya muri komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura. Uwurongoye ico kigo arashima iyo ngabire ngo kuko inaje mu gihe c'imisi mikuru iheza umwaka, aho abana baba bakeneye kunezerezwa. Iryo shirahamwe ni ishirahamwe ryakira abana siritu b'imfuvyi n'abantu banikora babuze amikoro yo kuja kw'ishuri, hama bagaca baheba amashuri. Abo bana bakira bahawe n'intwaro mu makomine canke abihebeye Imana, abapatiri, ababikira canke n'abandi bantu bose babona yuko umwana akeneye gufashwa cyane cyane ko aba yahiye ishuri. Hama abana turabasubiza mu ishuri, mugabo kandi tukabategura bakiga kugira ngo ejo baze bamara amashuri, hama bagire icyo bimari, hama bagende icyo bamariye igihugu. Hama aho tumaze gushika turamaze kubaka ishuri ry'abo bana mu ntara ya Ngozi yiga ko abana kuva mu wa mbere gushika muri 10. Hama abo bana bikaba byiga ko abana bonyene kandi n'imyimbo ukaba ugenda neza. N'abana biboneka ko bari babuze gusa ubufasha bw'ibikoresho bwasubiye ku ishuri, mugabo mu ishuri barabitora ku buryo bw'uko babana ba mbere mu mashuri yose baba bahiganwa nko mu marezo n'uwita amarezo. Abo bana baba mbere bari bakeneye gusa umuntu bafite umugongo, mugabo ubwenge barabufise. Nuko umwe wese yogerageza by'ukuri akaraba ukuntu yofasha umwana umwe omwe akamufasha n'ahatobonga, mugabo kanone akamufasha ahari hose kugira ngo dutegure ubundi bwenge twese. Iyo ngabire tudeje kuronka ije by'ukuri ikenewe cyane gose, cyane cyane ko turi mu bihe bya Noweli. Rero aho dufise itegeko cyane obligation yo guherekeza umwana mu kunezererwa umunsi mukuru wa muhariri. Rero iyo ngabire igizwe n'umuceri, imifuko 140, hama ikagirwa n'ifu imifuko 195, ikagirwa n'amakarato 25 harimo utubido tune ikatini, aragizwe kandi n'umutobe, aragizwe kandi n'ibisuguti. Rero ije bikenewe cyane gose. Ingabire biboneka yuko twishize mu mafaranga ntiri munsi y'imiliyoni 20. Ubuserukira igihugu c'Ubushinwa mu Burundi, Jao Jinping, yamenyesheje ko batanze iyo mfashanyo ngo kuko ibihugu vy'u Burundi n'Ubushinwa vyamye bifashanya, haba mu bijanye n'inyubako canke ugufasha abene gihugu muri rusangi, canke kandi abahuye n'ingorane zimwe nk'ibiza. Abana barerewe muri ico kigo nabo nyene ntibatanzwe no kwerekana akanyamuneza bafise. Turashimira ambasaderi w'Ubushinwa mu Burundi ku kigo yagize kuza gufashanya natwe mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe agateka k'abana, n'ukuntu aduherekeza mu gushishikaza impano zacu, ingabirano zacu, aho ducumbagira akadushigikira ku bijanye n'ubumenyi ndetse no kugira usabane. Ico kigo gikurikirana abana 372 mu kibanza c'Ibujumbura hamwe n'ikiri Ingozi, ngo kirafise ingorane zimwe harimwo ukubura ababashigikira bakwiye. Hariho kandi abazana abana ntibabe bakibandanya kubakwirikirana.